Mwiriwe mwese bakunzi b'isamirizi Voix d'Espoir ijuri remesha ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cy'umwanya w'abakenyezi. Nizera rero yuko ari ikiganiro mukunda kandi ko gikomeza kibafasha mu rwo mwese rero bariko baradukurikira muri mu mihingo itandukanye. Ni ikiganiro rero mutegurirwa na Florence Yamuremye mukagishikirizwa n'isamirizi Voix d'Espoir ijuri remesha isamirana kuri 94 n'ibice bitatu no kugena n'indwi n'ibice 8. Kuri Facebook rero nyine turahari ni Radio Voix d'Espoir ijuri remesha cyo kimwe no kuri Radio Gute naho nyene murahadusanga ni Radio Voix d'Espoir ijuri remesha. Tutibagiye kuri YouTube aho mudusanga kuri Voix d'Espoir Web TV naho nyene turahari. Tutibagira no kuri site web aho rero abari mu mahanga nabo badukurikiranira vyoroshe kuri website 3 akaburungu Radio Voix d'Espoir akaburungu umuhawe rero ikaze muri kino kiganiro kandi nizera ko n'ikiganiro kiza kubagirira akamaro nkuko n'ibiganiro byinshi tumaze kubashikiriza nyene bimaze kubagirira akamaro. Rero nkuko mwavyumvise ni Florence Yamuremye kuri micro, inyuma ya kamera turi kumwe na Karit, turi kumwe na Crystal ndetse na Plamedi. Abo bose rero barahari kugira ngo mu vyuma bikomeze bigenda neza haba mu majwi haba no mu masanamu. Rero turi kumwe kandi n'umutumire ndaza kumubashikiriza mu kanya kugira ngo abashikirize nawe icyo Imana yashize ku mutima we kugira ngo afashe abakenyezi bako baradukurikira. Aho kuno musi uza kuganira ku bijanye ni Agakuku. Agakuku ni ikintu gikwega cyane abakenyezi kandi kikabazana ko ingaruka mbi nyinshi, ugasanga ari n'ibibazo byinshi bagiye baragira haba mu rugo haba ahantu henshi baba bari, ugasanga rero bibazaniye ingaruka mbi nyinshi. Turaza kuyaga rero kuri ako gakuku kugira ngo umukenyezi wese azobe twumviriza ashobore kumenya icyo akwiye gukora n'icyo akwiye kwirinda. Rero umutumire wacu turi kumwe hano kadamuke akazi kugira ngo abaramutse yongera bidondore eko kazi. Murakoze cyane kuma kaze. Nitwa Yokirinda ndi umumama ndubatse umushinga naho nkuko nabo bakunda kubivuga. Nkabafise n'abana 5. Ndakunda Yesu, ndakijijwe ndakunda Yesu. Sanzwe ninjira mu ishengero ryitwa 3 in 1. Sanzwe dukorera mu Carama kuri Avimuka aho bita ku mayira 2. Nimero 80. Ega cyane mwavyumvise rero turi kumwe n'umutumire wacu hano Olive. Rero muvise ko yubatse kandi afise n'abana, afise n'umushinga nahe. Rero ndazi ko aza kutubwira byinshi cyane kandi nzira ko biza kugira akamaro kuri twese. Dutandukira ikiganiro cyacu mbega agakuku ni iki twogasigura gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Reka ntangure mvuga ngo deja twumvise agakuku twumva ikintu kitari ciza. Mu Kirundi iyo twumvise agakuku twumva ikintu kitari ciza. Rero agakuku ni umugwi w'abantu baba bari hamwe. Umugwi w'abantu baba bari hamwe bafise ibintu bibahuza bahurirako. Wewe ushobora kuba udakunda canke mudahuza kuri ivyo vyumviro vyabo canke ku byo bizera. Mugabo kubera ko inyungu z'ibintu bifadika canke abagenzi udashaka gutakaza ugasanga nawe ubarimwo wemeranije nawe uko ukinjira muri ako gakuku. Mu Kirundi bakunda kuvuga ngo gukurikira agakuku, niko bavuga gukurikira agakuku. Iyo wumvise umuntu akurikira agakuku deja uca wumva ko uyu muntu umenga arazimiye afashe inzira atari, kubera yuko uri muri ako gakuku witirirwa ivyako gakuku nyene ugira image yako gakuku. Nimba arabasuma we nubwo uri muri ako gakuku utari umusuma nawe witwa ubusuma. Nimba ari abantu bafise ibintu kanaka nyene bibagaragara ko bazwi nko mu quartier canke aho mu kibano bakubonye nawe bakubona muri iyo shusho. Ico gituma rero agakuku atari keza numva ari uko kuntu nyene nogasigura. Urakoze cyane kandi ku by'ukuri iyi siguro irumvikana. Hari n'uwavuze ati mbwira abo mugendana nabo maze nkubwira uriwe.
ati nirobwira abo mugendana nca menya nawe uri rero nkuko wabivuze by'ukuri iyo umuntu agendana n'abantu babi baratanga bakavuga ati mujya umuntu ameze nkabo rero abako baratukurikirana ko mwashoboye gutahura agakuku mbega none no kubera ko abakenyezi aribo bakunda gukwegwa cyane n'agakuku ego urakoze cyane kuri icyo kibazo nibyo abakenyezi barakunda gukwegwa n'agakuku ariko kandi n'abagabo baragira agakuku ku bagabo karabaho mugabo ahanini ku biharuro byinshi abakenyezi karabakwega cyane kubera abagabo igituma abakenyezi bakunda gukwegwa n'agakuku ni ukubera ko abakenyezi dufise ukuntu Imana turemye gutandukanye n'abagabo mu kwiyumvira abagabo barafata umwanya munini wo kwiyumvira ibintu byabo kandi bakumva barifitiye icyizere bakumva ibyumviro byabo nta n'ubundi muntu bakeneye kwipantaja nabo nta muntu bakeneye ko abyapruva bakabikora nk'uko bavyumva ariko abakenyezi biratandukanye twebwe abamama uko dukozwe no kwiyumvira hari igihe twiyumvira tuvuga ugasanga iyo umukenyezi afise ibintu ashaka gukora yumva umengo nta cyizere yifitiye akumva umengo yobanza kubisangiza n'abandi yumva icyo abandi babivuga ko ababikoze mbega muvyumvira kwiki akavuga ku mutwe twose akatuvuga yumva umengo yitega cyane kwakira ibivuye hanze kuruta ibimurimwo umengo nta cyizere nka kujya kw'abagabo yifitiye rero iyo nk'umukenyezi afise nk'umushinga ntahe atamuha umwanya ngo amwumvirize amubwire ivyumviro vyiwe indoto ziwe umushinga ntahe nawe ngo amuhe icerekezo neza amubwide amuhanure amube hafi novuga ko biri mu bintu biproteje abamama n'ivyo bintu byose rero afise umushinga ntahe atamuha umwanya batigera baganira umushinga ntahe ngo amufashe amutera intege mu bintu ashaka gukora amushigikire nyene novuga ngo ni nko kumukingira amukingira kesha abo bamama baratwagwa n'udukuko abamama bafise abashinga nayo batabumviriza ahubwo reka ngire ko manura abashinga ntaye baba bariko baradukurikirana by'ukuri mu babe hafi abakenyezi babo kubera ko Imana yaturemye gutandukanye ifoko batahura abakenyezi umukenyezi ukamuba hafi kumuba hafi umukenyezi ni ugutuma agira icyizere muvyo ariko arakora ukamutera intege apana kwa muri kuramudekuraje iminsi yose ukamubwira ko ataco yakoze ko ataco ashoboye abo ukamutera intege bituma nawe yumva afise umuntu ari hafi bikamutuma kuza kurondera vya bintu byose yarakeneye hanze birarinda cyane agakuku abashinga ntaye batanga imyanya ku bakenyezi babo babafashe kubera yuko bo barafise ukuntu nyine Imana yabaremye batandukanye n'abakenyezi rero uyu mushinga ntahe agufasha ukuboko neza akakugida akakwereka niyo c'est vrai birashoboka birashika umukenyezi akagira amakosa mugabo muri ayo makosa ukamenya ingene ubimubwira ukamenya ingene ugerageza kumugarukana kugira ngo umurinde vya bindi byose byo mutwara hariya mugakuko hanze bari byiza cyane n'abashinga ntayo baze barafasha abakenyezi murakoze cyane ego murakoze cyane murakoze kandi biko birumvikana nizera ko baba n'abashinga ntayo bamaze kumva ivyo bakwiye gukora ku bakenyezi babo amariro twamaze kumva rero impamvu abakenyezi bakwirwa cyane n'agakuku mbega none bokirinda gute bokwirinda gute ako gakuku nyuma y'icyo tugaruka no ku ngaruka zako ego ni ikibazo cyiza cyane hari ikintu dukunda kunegirija nk'abamama ni kujya navuze kubera iki mumbaje ko ikibazo cyo gituma aribo bakunda gukwegwa n'agakuku usanzwe abamama ntibakunda kwicara ngo biyumvire kugira ngo wirinde agakuku ifo utegereza ko ufise vision intumbero iyo uri kuraja ibyo ushaka gushikako iyo ufise intumbero ugerageza ibyo ukora byose bizunguruka kuri iyo ntumbero ufise ibyo wiyumvira byose bizunguruka kuri iyo ntumbero ufise abo mujana bose uraba ko ari abantu bariko baragutwara muri iyo ntumbero wowe hajya ushaka gushika donc ikintu cyose ukora kikujana hari rero ikintu ca mbere
ifo kugira iyerekwa ukagira intumbero iyo uri kuraja urazi gafofo umuntu adafise iyerekwa n'ikibazo ajana n'ibije byose ibije byose bikwegera hariya ibindi bikamukwegera hariya ariko ufise iyo uri kuraja wa muri amaso yawe ivyumviro vyawe byama biri hariya ku munsi ugerageza kurimbura kuraba ikintu wakoze kiriko kirakujana hariya ndakunda kubwira abakenyezi ku kintu cyo kwimenya jewe ndinde mbega shoboye iki ndiko ndajahe shoboye iki ni igiki nokora kugira kinshikane kuri kiriya kintu rero iyo utiyizi ubaba ari ngorane utazi ibyo ushoboye kiba ari ikibazo rero ifo kumenya uriwe hamukamenya niyo uri kuraja ivyo ukora byose bikaba biriko bikujana kuri iriya yerekwa ryawe mu buzima bw'umuntu ibi nkunda kwiganira n'abamama dukunda guhura nabo haba mu bikorane cyangwa ndiko ndabaha impanuro umuntu agira abagenzi batatu n'umugenzi twebwe turakijijwe twarakiriye dufise iyo turiko turaja dufise uko twitwara dufise uko tuvuga tugenda nk'abariho bose twitwara nk'abariho bose ntituja hariho hose hariho ikitugera muri twebwe rero umuntu agira abagenzi batatu umugenzi wa mbere umuntu akwiye kugira n'umugenzi agufasha kuduga mu buryo novuga mu buryo bw'ivy'impemu akagukura hasi ariko aragufasha kuduga ku munsi umuntu aguhanura akubwira ati gira gutya ariko aragufasha kugira ngo utere imbere umugenzi wa kabiri n'umuntu agufasha bijanye n'ubutunzi kuko nabwo turabukeneye cyane twiteze imbere n'ubutunzi umuntu agufasha umuntu ushobora kwikorako umuntu aguha impanuro umuntu ushobora kwikorako wagize ikibazo kijanye n'amafinance ukamwikorako uyo nawe akaguhana akabwira ati kora iki dukore gutya mu bijanye n'ibyo tuba turiko turakora bisanzwe kugira ngo twiteze imbere abamama turakeneye amafaranga ndibaza ko bizi neza turayakeneye rwose kugira ngo tuba abafasha beza ivyo tuzobikaruka ko kumbuye ikindi uwundi muntu wa gatatu akwiye kujana nawe n'umuntu nawe ufasha kuko umuntu wese nawe ufise aho ugeze haba hariho uri inyuma yawe n'umuntu nawe ukwega haba muri ivyo bibiri byose navuze mu kwega haba spirituellement haba nawe ukagira umuntu uri kumba ashaka gufashwa gusa ariko nawe agera ahantu avuga ati ndafise umuntu ndiko ndakwiga nabo batatu umuntu ategerezwa kujana nawe murakoze cane murakoze bakunzi muko muradukurikira ndizera rero yuko muriko muratahura byinshi kandi ko muriko murabona igikwiye gukorwa cyane mu kwirinda agakuku nk'uko turabivugana yuko kuri abakenyezi bakwiye kwirinda agakuku mbega none ingaruka ngira ziri mu gakuku nizere murakoze cyane muri ico kibazo bwa mbere tukitanga indangura kintu y'intuza y'agakuku nari navuze ubwa mbere ko agakuku ari ikintu kitari ciza ni ikintu kibi rero ingaruka mbi ni nyinshi rwose ni ingaruka ya mbere novuga y'agakuku ni ukuvuga ngo umuntu ntiyigera ashika ku kintu wagikore akora ikintu kizima mu buzima bwiwe umva nta vision aba afise iyo atagiriye ari karaja yamari karajuragirika nta kintu wigera ukora wamukora ivyako gashaka urumva ugerageza kunezereza uyo mugwi w'abantu urimo abo bantu muri ko muraja ni ugerageza gukora ibyo bashaka nuvuga ngo agakuku karafise ukuntu twavuze ku kintu cyo karafise ukuntu kefluence abantu gukora ibintu biri negative ku buryo umumama ashaka kuba atashaka gukora ikintu kibi mbwa kubera abantu 200 bamushigikiye ati gikore natwe twarabikoze natwe byaciye bigenda ukuntu agakora ikintu adashaka kugira ngo anezereze uwo muntu rero iyo ni ingaruka ikomeye cyane kandi mbi wisanga uri gukora ibintu bitagira inyungu mu bwami bw'Imana kuko bakugira agakuku abantu no musima muri ibi ejo muri ibi bakubwiye cyangwa umva utwagwa gutyo kandi n'abantu barashaka batanakundana kuko akenshi agakuku
barakwenfluensa gukora ikintu kibi mugabo wamaze kugikora bakaca bagutwenga usanga umwe atari muri bo mu gihe umwe ari absent abandi bariko baramuvuga nabi n'abantu by'ukuri atari Agakuku nta rukundo ruri barashobora kosha umuntu ati kora ibi kugira baze kwitwengera baryoherwe bace donc bagute mu manga bace batangura kugushinyagurira umva ni ikintu kibi cyane nta kintu ushikako hama societe ikumenya uko utari kubera burya umuntu wese arafise ukwari mugabo wowe kubera ko utagize umwanya wo kwimenya wagerageje kunezereza abantu ntiwigeze wimenya rero na societe ikubona uko nari nabivuze ikubona nk'uko kajyaga kukugasa nimba ari abasuma nawe witwa igisuma wanashaka ushobora kuba mwarajanye imyaka 3 ugasanga ntiwigeze wiba muga kubera harimo umukuru wawe urazi ko abantu bose baba bafise umukuru abarongora kubera ko umukuru n'icegera ciwe n'icya kabiri n'icya gatatu ari abasuma cyangwa bafise ingeso ugasanga nawe witwa umusuma kubera batinye gutakaza wa muntu ari muri bajya niwe yakujanyeyo ugasanga nawe uri kuritwa umusuma kandi by'ukuri utari umusuma ikindi ngaruka mbi nuko utwagwa mu bintu sinigene novuga contre toi-même uba ubishaka ubakwirikira malgré toi udashaka kuvuga ati basi tureka tujane nawe sindabababaze sindabatakaze sintakaze vya bindi bahora banjana ngaha bahora bafasha mu tuntu warashaka tudakomeye cyane hama ikindi ugize izina ry'uwo mugwi nari nakivuze hama ikindi ginovuga nuko igihano gishobora gufata umugwi urashaka ari ikintu umuntu we yakoze canke babiri cyo gifata mwese kirafata mwese nawe kikagufata nimba ushobora kwisanga urasamba mu bintu utazi ugasanga urahamagwa akanukana kubera ko bazi ko mujana n'abajya abantu ugasanga bagiye gusamba mu bitigeze umenya uko vyakozwe kubera bakuzi muri rya cercle kubera bakuzi muri urya mu ukisanga mu bibazo hama rero ikindi nuko wisanga nukuvuga ngo nta mu mwanya uba ufise wo gutegura neza ivyo mu rugi wawe kubera wa muri kuragenda hirya no hino ka muri ino hariya wa muri tiraye wa muri kurakora ibyo udashaka kandi twavuze by'ukuri ko Agakuku ari ikintu kiri negative urumva nta ciza uba witezemo nta mwanya uronka gutegura ivy'iwawe nta mwanya uronka gutunganya ivy'urugo nta mwanya uronka kuganira n'abana usanga uri kurakora ibintu bibishe ingaruka ni nyinshi cyane twozidonda mu tuzimari ariko ingaruka ni nyinshi cyane kandi vraiment zishobora kugira impact no ku bandi batabigizemo uruhara urumva n'umuryango ucuba implique ego uko nukuri birumvikana rero yuko Agakuku ari ikintu kibi umuntu rero akwiye kwirinda akwiye kugerageza uko ashoboye akirinda mwumvise yuko harimo no kutitwararika urugo rwawe urinze wumva ari ikintu kirinze gikora no ku bana bawe gakora ku mushinga nawe wawe nibaza ko ariho n'urugo ruhera rusambuka kuko umuntu nimba atari karitwararika urugo kuritwararika abana nico bigenda nabi naca cyane rero kumva ari ikintu gishobora kujana mu ngeso mbi ugasanga usigaye witwa izina ritari iwawe rya zina ryarindi rya wa mugwi bajyana imborerwa bajyana ibisuma bajyana n'ibi ugasanga rero ni ikintu kibi cyane rero abakenyezi rero bamenye Imana murumva ko ari ikintu rero bakwiye kwirinda Agakuku si keza rero two turasodera kino kiganiro mbega none niye mpanuro mwoha abariko baradukurikira mu bijanye no kwirinda Agakuku ego murakoze cyane by'ukuri reka twishimikize ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere igice 12 haravuga ibijanye na identite yacu twe turabana b'Imana turabana b'Imana ntiturabasanzwe kandi mu Kirundi bahari umugani baca ngo imfizi y'intama itendera nkasi bandi bajambo twebwe turi kwisi turabarepresenta turabana banaka umuntu aturavye yategerezwa kubona Imana muri twebwe ishusho y'Imana Imana yaturemye yadusizeho kwisi
kugira ngo ntituzove ngaha iyi si tuyisiga uko twayisanze tuve ngaha tugize impact économiquement émotionnellement na spirituellement rero ni ukuvuga ni cya kinavuga cyo kwimenya no kumenya uburi agakuku deja twavuze ko atari cyiza nta mukristo aja mu gakuku umukristo ategerezwa ko gukorera kuri iki kintu iyo wamaze kumenya kuri umwana w'Imana utegerezwa kwimenya kuri umwana w'Imana ugakora ivyo so yagutumye kwisi uravye hariho akarorero nkunda gutanga urabona iyi mirongo tuba dufise ngaha mu ntoki imirongo umwe wese afise yitandukanye n'ubundi uravye ndavye ngaho iwawe usanga tudasa n'ubundi usanga adasa n'ubundi uko nyene rero Imana yadusize hano kugira ngo umwe wese yampacte kuki Imana yasize muriwe ku buryo bwiwe kidasa n'iki wawe fufu n'impact ahondi bivanye n'iki Imana yasizemo mugabo positive umuntu andaje avuga ati by'ukuri uyu muntu ni umwana w'Imana jewe hari ikintu bandabamwo umuntu aza abavyeyi banje akacavuga ati wewe cha umukobwa wa naka uri umwana wa naka kubera igihe cy'abavyeyi hariho ivyo abavyeyi tubakurako rero twebwe rero twakijijwe natwe n'umuko hariho identite yindi twahawe kuva twakiriye Yesu hariho ubundi buryo dukwiye kuvuga hariho ubundi buryo dukwiye gukora ibintu de manière umuntu aturavye avuga ati aba bantu n'abana b'Imana ijambo ry'Imana yavuga ngo cyane twavuze ngo mugakuku nta rukundo rurimo ijambo ry'Imana ryo ikavuga ngo nimwagiranira urukundo ngo niho bose bazomenya ko muri abana b'Imana rero mugakuku nta rukundo ruri dutegerezwa kuja mu bantu dufitaniye urukundo dutegerezwa kuja mu bintu bituma dutanga urukundo dutegerezwa kuja mu bantu ibyo turiko turakora abantu bakabonamwo urukundo rw'Imana atari urukundo ruduha iyindi image atari urukundo ruduha iyindi shusho atari urukundo abantu rutuma badukura kw'icizere en plus de ça twebwe turabavyeyi burya abavyeyi turafise uruhara cyane mu guhindura kuko twebwe ni twebwe dutwara abana mu nda twebwe tubonsa twebwe tubarera urazi ko umuvyeyi niwe afise uruhara cyane ku bana muhira mu kubigisha ijambo ry'Imana mu kubaha ama valeur meza Kristo mu kubashiramo vya bindi byose usanga kesha nabo barana umwanya munini voilà nibo maranye umwanya munini kuruta abapapa baraza bagashika gusaba ego badugira ku vyo abamama bamaze gutegura rero nico gituma umumama ategezwa kuba umuntu afata umwanya wiwe wo gusoma ijambo ry'Imana wo kubana nabiwe kugira ngo agire impact nini kuko umwana uri kuramwosa burya abana tuko turabosa ntitubaha gusa amaberebere kugira ngo bakure neza oya burya hariho inkuru nkunda kwiyumvira ko mu Baheburayo harageze igihe Mose ngo yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo burya byaravuye mu byo nyina urazi ko nyina yari yamwoheje kumbure ariko aramwose aramubwira ati umva ndakubwira urabona kujya kuntu umuvyeyi ariko arose abana abavyeyi ucuvyumva cyane umwana aragufitsa agomba kuraba nuvuga ngo ivyo ukura mubwira aravyumva burya kumbure aramubwira ati umviriza burya jewe ndi mama wawe kwa Farawo ukure uzicuri wowe hasi wanyu ntiyavyase denku ntiyikanguye umwanya umwe ngo ace yango jewe sinkiri ngo umuhungu w'uyu mukobwa hari ivyo nyina yari yaramuhaye hari ivyo nyina yari yaramubwiye rero no kuvuga ngo umuvyeyi dufise uruhara runini niyo mpamvu dukwiye kwimenya mu mageneration mu ihinduka ry'ibintu ry'isi abo tuzosiga mbega tubasigaranye iki mbega tubahaye iki turiko tugira impact yihe mu rubyaro rwacu turiko tugira impact yihe mu mashengero turiko tugira impact yihe ku buzi hano muri umva dufise uruhara runini cyane abavyeyi turafise uruhara runini nta kujana n'agakuku oya ahubwo no bahanura ngo umwe wese ahari ufata umwanya ukwiye wimenye ujye Imana dusize mu butunzi bwinshi urashobora gutanga ibintu dusize mu butunzi bwinshi umuvyeyi n'umuntu adasanzwe cyane mu bijanye n'ihinduka umuvyeyi atandukanye cyane n'umupapa rero turabantu ndabahanura ngo wicara ahantu wiyumvire icuri wiyumvire icyo Imana yakubwize ugire impact
économiquement émotionnellement na spirituellement bihereye mu rugo iwawe hama bishike mu babaye ishengero ndetse no mu gihugu ibintu bizohinduka biciye cyane muri twebwe abavyeyi Imana igumugisha cyane. Amen, urakoze cyane by'ukuri murakoze cyane kandi by'ukuri ndaje bwanje hano ndiko ndafashwa kandi no by'ukuri ko hari ikintu dukwiye gukora twebwe nk'abakenyezi bivanye no kwirinda agakunko twavyumvise hama tukamenya ko dukwiye kugira akamaro kanini haba mu ishengero mu gihugu nahajya muhiri wacu nyene tutahibagiye ku bana bacu abatware bacu. Rero imbere ko turangiza kandi kabazo nkomeje kwibazanye hari umukenyezi ariko aradukurikira ashobora kwibaza ati none jewe nomenya gute ko bajya abantu tugendana aragakuko canke ko arabagenzi beza ariko wari wabisiguye yuko akwiye kuraba bajya abagenzi bagendana ariko hari umuntu ashobora kuba ariko arishigikira atajewe n'abagenzi bajya sagakuku kumbure bari kandi kantu kuba katamworohera cyane kubona ko ari mu gakuku kandi ngira bapfunira ko akago. Ego urakoze cyane kuri ico kibazo ikibazo cyiza cyane ubisanzwe navuze yuko kugira ngo mu majambo mwari mwambwiye mu bibazo mwari mwambaje ngo kwirinda gute nabwiye ati ikintu ca mbere no kugira vision. Rero ikintu ca mbere gukora kugira ngo vyirinde no kuraba widentifia muri bajya abantu bose muri ko murajana mbega aba bantu bafise ama valeur ayahe mbega aba bantu bameze gute kwagenda uri gumwe wese hama nawe ufise uri kuraja ufise ikikugera muri wewe ufise uri kuraja ati mbega aba bantu turiko turagendana bariko bafasha gushika kuri vision yanje nabasunikira kuja hari kora wowe ufise deja iyo uri kuraja urafise ibyo ushaka urafise ama valeur yiwawe urafise amabarriere ibintu ntarengwa ko urafise ibintu washinze mu buzima bwo utarenga ko nibyo utereza gukora ku munsi rero cyo no babwira umaze kuba muri abo bantu utegezwe kwiga umuntu wese wize umwe wese ugasanga by'ukuri uyo mugwi urimo abo bantu bariko bagusunikira iyo ushaka kuja numva ari sa mugabo ni gake agakuku ego kakujana heza. Rero numva ari ico abantu barakunda nibyo turakunda kugira abagenzi barabaho abagenzi beza bajya burya bw'ubwoko butatu navuze abagenzi beza bagufasha abagenzi mufata n'amaboko kugira ngo muhamagare Imana abagenzi mufata n'amaboko kugira ngo muhanurane positivement uko hari icyo navuze ko mu gakuku kenshi usanga atari urukundo ruriho ugasanga n'abantu bariko bagusunikira gukora ibintu hama mu nyuma bakakuvuga urenganye bakakuvuga ariko iyo ari abagenzi beza bagusunikira muri mu ntumbero yawe bagusunikira mu yerekwa ryawe ari abantu bagufata mu mugongo iyo wagize ikibazo canke ubabaye bakamenya ati umuntu arababaye reka tumusengere umuntu arababaye reka tumube hafi umuntu arababaye reka tumuhanure gutya ukabiga neza umwe wese ukabona ni sawa aho ni vyiza cyane niyo mpanuro numva nobaha kwiga abantu muri kumwe ukabiga ariko kandi ushobora kwiga abantu mu gihe nawe utarimenya uriwe murakoze cyane. Murakoze noneho banabivuze yuko bakwiye kwimenya ubanze wimenye cyane urabe na ya ntumbero yawe kujya ntumbero bashoboye kwigushikanako ubona naho kumusubira inyuma ibintu byo bimera nabi aragakuka gutuma ibintu byawe bidatungana uzocere ubisubirako umenye neza kugendana n'abantu bari mwakoze cyane kuri ndabashimiye inzira ko n'ikindi gihero muzotwitaba. Yego cyane namwe ndabashimiye kuba mwatwiyumvire kugira ngo tubwirane iki kiganiro kandi by'ukuri tugize ibihe byiza namwe ndabashimiye cyane kandi n'abatumire bacu abariko baradukurikirana abari hafi n'abari kure Imana ibagirire neza. Amen. Murakoze rero ndaze hari abantu bako baradukurikira bashobora kuba bafite ikibazo kimwe cyangwa ikindi sinzi ingene bo batora mavuze ya musengera kwa ishengero rya Trinity riri mu Carama ariko kandi mbega agize ukenyera kumbere nimba ari n'akanimero ka telefone batora gute. Ego hagize umuntu yoba yifuza kuvugana nanje nta kibazo inimero ya telefone yanje nkunda gukoresha mu kitabako ni 62 62 44 11 53 ego 62 44
1153. Niko kanimero kanje. Murakoze cyane, ndashimiye na abo twari kumwe bari inyuma ya kamera mu buhinga bw'ivyuma. Rero ndabibutsa ko ari Florence Yamuremye nabategere kino kiganiro cy'umwanya w'abakenyezi kuri Radio Voix d'Espoir Giremesha. Iganiro mukurikira imisi yose kuwa kabiri no kuwa gatanu isaha 2 z'ijoro. Ndabashimiye cyane. Umutumire aribweta akazina ego NTIRANYIBAGIRA Olive. Naje ndabashimiye, Imana ibahezagire. Amen. Mwakoze cyane rero kudukurikira, tuzosubira mu kindi kiganiro.